Ndabaramukije bakunze b'urubuga icyongereza cyoroshe nk'uko bisanzwe kandi nk'uko twabibemereye ivyigwa byacu by'icyongereza bisukoma bica ngaha kuri runo rubuga rwacu ariko bibonye mukunda icyongereza cyoroshe iminsi yose guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Musabwe kubandanya mudukurikirana mwongera musangiza ivyigwa ducisha hano kugira bibashe gushikira abantu benshi nabo bashobore kubyungukiramo. Uti rero uno munsi twabateguriye iki? Je nitwa Fabrice Kina Movies, umwigisha wanyu w'icyongereza, your English coach. So ikigo cyacu no munsi gihagaze kuri airplane and airport. Airplane and airport. Airplane ni ndege, hama airport ni kibuga c'indege. Rero reka duhere ku kibuga c'indege. Turiga ibintu bimwe bimwe dusanga ku kibuga c'indege, ibyo tubonesha n'amaso canke bihakorerwa. Hama muri video izokurikira igice kigira kabiri tuzoheza twige n'amajambo akoreshwaho, uvuga amajambo bashobora kukubaza bakoresheje icyongereza ukishura nawe ubishura mu cyongereza. So let's get started. Number 1, the airport. The airport, ikibuga c'indege. Number 2, a flight. A flight. A flight ni urugendo rw'indege, rujya rwose uzofata tugwita a flight. 3, airplane. Airplane. Airplane canke an aircraft. An aircraft. Indege mu cyongereza tuyita a plane canke ukayita an aircraft. An aircraft canke a plane ni ndege. 4, arrival. Arrival. Arrival ni gushika, ni kijya gikorwa iyo ururutse indege ugashika ahantu wewe ubugize icyo twita arrival, gushika. No kuvuga hari banza biba byategekanirijwe abantu bashitse burutse indege bavyina byo nyine ni arrival. No kuvuga abashitse. Rero abashitse ubushitse bamwita arrival cyangwa abashitse kiya kibanza babashikizamwo nacyo bakacita arrivals. 5, departure. 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 Departure ni igikorwa cyo kugenda. Wowe iyo ufise urugendo, ufise flight uza kugenda, wowe uri departure. Igikorwa cyawe ni departure, uri ugenda ikibanza ushikiramwo canke aho uba uri muri departure lounge. Okay, uri muri departure lounge, uri mu bagenda. 6, check-in. 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 Check-in kijya gikorwa gikorerwa ku kibuga c'indege bariko baragusuzuma, baraba vyangombwa byawe ko bikwiye, baraba ivyo ugendanye mu mizigo yawe ko ata bintu bikomeretsa canke biturika wagendanye. Rero kijya gikorwa nicyo twita check-in. Okay, check-in. No kuvuga bashaka kubwira ati ufise check-in saa 5, no kuvuga ucuhashika imbere ya saa 5 nk'iminota 30 cyangwa 45 bakakugirira check-in, bakagusuzuma ibyangombwa vyawe ko bikwiye, ivyo twaye mu ndege, ibintu nk'ivyo. Okay, 7, boarding. 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 Boarding kujya kuntu iyo uriye mu ndege ubugize boarding, bivuye muri verb to board. To board bisigura kurira indege. So boarding no kurira indege rero. 8, boarding pass. Boarding pass. Boarding pass nagatike baguha iyo baheje kugirira checking. Iyo baje kugirira checking haya gatike baguha kerekana amazina yawe, indege ufise, amasaha za guhagurukirako, ivyo utwaye canke intebe uza kwicaramwo mu ndege, nimero zayo biba biri kuri iyo boarding pass. No kuvuga boarding pass ni tike iguha uruhusha rwo kurira indege. Iyo rero bataguhaye boarding pass ku kibuga c'indege, nubwo wowe ukwije vyangombwa byose vyugiye, udafise boarding pass ntushobora kuboardinga indege. No kuvuga ushobora kurira indege. Iyo rero bayiguha bahejeje kukugirira checking. 9, gate. Gate. Gate
ziba zifise amanimero, aho bavuga gate number 1, gate number 3, gate number 4 no kubandanya. Ni ukuvuga gate ni hajya ahantu mwicara murindiriye ko indege iza kubatora. Iyo ufise indege nk'iya saa 8, saa 6 niho uri, saa 7 urindiriye indege kuza kugutora, hajya bakwicarika urindiriye indege niho bita gate. Okay? Ni ukuvuga rero bashobora kuba uri muri gate number 1 cyangwa gate number 3. Yeah. 10. Passport. Passport. Repeat, passport. Passport rero ni igitabo cy'inzira. Ni ukuvuga ni ijya passport murondera muri PAF cyangwa hariho hose muzikura. Dufate nk'abanyarwanda bafite aho bazikura, abarundi tuzikura muri PAF. Rero ijya passport yawe niyo twita passport, ni igitabo cy'inzira. 11. ID card. ID card. ID card ikaranga muntu. Hari igihe bagusaba akarangamuntu ku kibuga cy'indege, mugabo si kenshi, bivana n'ibikujyanye aho ugiye cyangwa bivana n'itunganywa rya customs, no kuvuga rya migration. 12. Luggage. Luggage. Luggage ni American English, ni icyongereza cyo muri Amerika. Hama baggage ni British English, kuvuga standard English. Rero luggage cyangwa baggage ni ijya mizigo wagendanye. Biga bintu byose wagendanye byitwa luggage. Kinyamerika, icyongereza cyo muri Amerika, cyangwa baggage muri British English. 13. Suitcase. Suitcase. Suitcase ni valise. Valise zibyatekemo impuzu cyangwa ikiziga bazita suitcase. 14. Carry on bag. Carry on bag. Carry on bag. Carry on bag ni ishakoshi ugendana mu ndege. Hariho imizigo utamenya iyo bayitwaye, utamenya iyo yinjiranye, n'iyindi wowe ugendana ku rutugu, ku mugongo cyangwa mu maboko. Ijya winjirana mu ndege niyo twita carry on bag. Okay? Hashobora kuba hari nk'ibintu bimeneka, amatelefone cyangwa utundi tuntu wagendanye kugira ntitumeneke, cyangwa tugirire ingorane hari inyuma bapakira imizigo, wowe uca udushira muri carry on bag. Carry on bag ni gashakoshi ugendana mu ndege. 15. Baggage reclaim. Baggage reclaim. Baggage reclaim. Baggage reclaim ni hajya utorera imizigo yawe iyo ururutse indege. Ururuka indege usanga imizigo yakwitanze imbere, bahejeje no kwigira checking buri kintu cyose, wowe ugahita utora. Hajya rero wayitoye bahita muri baggage reclaim. Baggage reclaim. 16. Overhead locker. Overhead locker. Overhead locker. Aho naho ni hejuru yawe mu ndege, hari ahantu ushobora gushira utuzigo twawe, utuntu twawe kugira ntitukugore kugendana. Nka ya carry on bag irashobora kugora gushira ku mugongo cyangwa kurera, ugacitereka muri overhead locker. Ni hajya hejuru yawe rero aho ubika imizigo mu ndege. 17. Delayed. Delayed. Delayed no gucegwa. Okay? Igikorwa cyose cyabaye, ibyabaye byose byacerewe uvuga delayed. Indege yacerewe, uvuga my flight is delayed, kuvuga urugendo rwanje rwacerewe. Rero delayed no gucegwa. 18. Cancelled. 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 Cancelled no guhagarika cyangwa guhagarikwa. Okay, nk'ubu ushaka guhagarika itike, so ushaka kuvuga ati nahagaritse itike, I have cancelled my ticket. Okay, to cancel no guhagarika buri kintu cyose. 19. On time. On time. On time. On time bisigura ku mwanya. Iyo utacerewe cyangwa indege itacerewe, urugendo rwawe rutacerewe, uvuga ko rwabaye on time, rwabaye ku mwanya. 20. Take off. Take off. Take off ni guhaguruka. Ibyo bivugwa ku ndege gusa. Iyi ndege itanguye kwaka kugenda no guhaguruka, bijya byose tubyita ko indege igize iri kira takinga off. So to take off no guhaguruka bivugwa ku ndege gusa. Then 21. Landing. Landing. Landing bivuye muri verb
to land. To land no kuvuga kururuka, hagi indege iriko iruruka tuvuga ko iriko landinga. 22 connecting flight. Connecting flight. Connecting flight ni urugendo uza gufata, no kuvuga hariho iyindi ndege iza kugutora. Ushaka gufata indege igukura i Bujumbura cyangwa igukura i Kigali ukaza kururukira i Entebbe mu Bugande. I Entebbe mu Bugande hari indege iza kugutora. Ubwo rugendo wagize urugendo connecting flight, kuvuga ntuza kugenda n'indege imwe gushika niyo giye. 23 direct flight. Direct flight, iyi nayo ni urugendo uza gufata atana handi hantu uza guca cyangwa atanindi ndege iza kugutora. Yagukuye Bujumbura igushikana iyo ugiye, yagukuye Kigali igushikana iyo ugiye. 24 aisle seat. Aisle seat. Aisle seat. Aisle seat ni intebe iri mu nzira mu ndege, no kuvuga hajya mu maranje uma aeros, hajya muca muriko muraja mu bibanza byanyu, kajya kayira, ijya ntebe iri ku kayira niyo twita aisle seat. Aisle seat. 25 window seat. Window seat. Window seat. Window seat ni intebe iri ku idirisha, ya ntebe abantu bose bakunda kwicaramwo kugira bagende baraba hanze ikirere, the things like that. Kuvuga ijya ntebe rero tuyita window seat. Rero bashaka kukubaza muri checking cyangwa uri kubagura tike y'indege, bashaka kukubaza do you prefer window or aisle seat? Washima kwicara ku idirisha cyangwa kwicara hajya mu nzira? Bivanye n'ikibanza ukunda kwicaramwo, ucubabwira I prefer window seat. Cyangwa iyo uri umunyabwoba utinya kuraba hanze ukababwira I prefer aisle seat. Prefera cyangwa nkunda kwicara cyangwa nicare ku ntebe iri mu nzira. 26 seat belt. Seat belt. Seat belt. Seat belt ni umukaba wambara mu ndege. Iyi ndege igira taking off, igira ihaguruke, barababwira uputinga on your seat belt, no kuvuga kwambara ijya mikaba kugira nimugende munacekagurika canke mwibumanye ku bantu canke ku ntebe. Niri kira landinga, iri kiriruruka, nanye dukoresha iyo seat belt, turambara seat belt. Hari n'igihe mu kirere haba hariho ugucekangurika, bakababwira uputinge seat belt. The seat belt ni ujya mukaba wambara mu ndege. 27 jet lag. Jet lag. Jet lag. Jet lag ni uburuhe bukabije ugira iyo uri mu ndege. Iyo wafashe urugendo rw'indege, burya buruhe ugira watewe n'urugendo wafashe nigo twita jet lag. Jet lag kuvuga uburuhe bw'akazi, uburuhe bwo kuryama, bw'ibindi byose buratandukanye n'ubw'indege. Ubw'indege tubwita jet lag. 28 customs. Customs. Customs ni rujya rwego cyangwa hajya ahantu hose iyo wafashe urugendo ugeze bakugongera kuri cyangombwa cyawe, hajya bahita kuri customs, cyane mu majambo amenyerewe bahita ku mupaka. Iyo ugeze ku mupaka barakugongera. Rero bajya bakorayo, nubwo tutabishizemo, bajya bakoraho cyangwa bakorayo babita custom officers. Custom officers. 29 shuttle. Shuttle. Shuttle iyo ururutse indege hariho umuduga wamuza kubatora, ni nka bus, okay? Uci ubatora ubinziza mu bibanza muza kurindiriramwo cyangwa kugira babagongere, ni kuvuga babinziza muri customs. Rero ijya modoka bayita shuttle. Reka turangirize hano. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mwadukurikirana. Nizere ko kino cigwa cyagize icyo kibafashije mu Cyongereza. Ni kuvuga iyo twize urandika ahantu ibyo twize, hama uri mu rugo ukazuragerageza gusubiramo. Rero reka nongere mpikaze abantu bose bashasha ari byambere baje ku YouTube channel yacu. Mutibagira kugira subscribe, gusangiza abandi ivyigwa twamuducisha ko kugira nabo bashobore kubyungukiramo. Reka nongere ndabaha ikaze ku ishuri ryacu muri ville, aho bita kuri Excellence House.
muri etaje ya 4 inimero 401. Abantu bose bipfuza ko twiga icyongereza tubakurikirana from A to Z, murahawe ikaze mwese. Murashobora kutwandikira cyangwa kudutelefona kuri nimero iri ngaha munsi plus 257 61 478 013. It was your English coach Fabrice Kinamuvizi. Thanks so much guys.